Ivuriro CDS Gihinga naho ryubatswe neza mu buryo bwa kijambere rifise ibibazo byinshi bituruka kwibarabara ribi riva mu Busoro riduga kw'ivuriro. Iryo barabara ryubatswe n'abene gihugu barasaba leta n'abagira neza kubaha imfashanyo bakaricishamwo imashine. Urugendo rugashobora koroha muri iryo barabara. Bamwe mu bene gihugu baganiriye baremeza ko iryo barabara ryubatswe n'amaboko y'abene gihugu bakavuga ko iryo barabara ryotuma abagwayi bashobora gushika ku bindi bitaro bikuru vyoroshe, ambulance igashobora kuhashika. Abantu babajejwe ibintu by'iterambere n'amaradiyo amwe akajaraja kuja arumviriza ingorane z'abanyagihugu aho zihagaze. Twebwe rero cyo dusaba abanyagihugu tugasaba n'abajejwe kuba bafata amakuru canke abajejwe amaradiyo boza misi yose baza barabaza ikibazo kijanye hanze akarere ka Gisovu n'indi misozi yoba yegereye aho hantu. Abarajyacu urabona muri ko muraduga mubona hari ibinogo nabyo nyene urabona ko atari byiza. Twashaka niri barabara kugira rikore rimere neza hamwe umuntu afise ambulance ngaho urabona yabyo barabara ryari rimeze neza twadufise ambulance itahanga kugira ngo ntibi bitaro byacu umuntu agwaye batelefonye mu masegonde ambulance ikaba yamushikiriye. Naho biru umuganga w'ivyo bitaro mukuru twaganiriye naho atashimye kuvugira kuri micro za JCTV aremeza ko ibibazo bitabuze nko kubura imiti mu bubiko, ivyo yise ripti mu rurimi rw'igifaransa, kunguruza abagwayi baremvye ntivyoroha kubera ibarabara ribi. Hari n'abakozi b'ivuriro bamaze amezi hafi 6 bataronswa agashahara kabo. Nkuko twavyiganiwe n'umuganga mukuru, iryo bura ry'agahembo ku baganga bamwe biva kuri vyinshi, amafaranga y'abavugwa ku buntu ateba kuza n'imfashanyo zimwe zahora zitangwa n'amashirahamwe takiboneka.